icyo kivuga ivugabutumwa nugusohoka nugusohoka umuntu akajana inkuru nziza akayivana mu ishengero akayijana hanze. Rero iyo bavuga ati ishengero mu gupima igipimo cy'ishengero ni iki? Igipimo cy'ishengero si igipimo cy'abicara mu ngo mu ishengero kujya tubizi kuko abantu benshi babyibaza. Gupima ishengero upima mbega ni bangahe basohoka bakagenda kuvuga ubutumwa, bakaja kuvuga ubutumwa babubwira abandi, basohoka mu ishengero bakaja kuvuga ubutumwa abandi. Icyo gikorwa rero turimo uyu munsi tugendeye imiryango ine, imiryango ine tugiye kuraba y'abagabo bane nyene, imiryango ine igizwe n'abagabo bane. Hari n'igikorwa tuzohora dukora buri wa Mungu imisi yose tugaza kuba dufise umuryango niba tuja kuraba bashaka cyane tushaka ko abagabo tubavugurura baje mu ivugabutumwa naryo ivugabutumwa rishitse. Murakoze rero. Barangwa no kwiruka abagabo barangwa no kwiruka reka tubarabire abagabo kubagabo cyore sindavyorosha ndamuzane Samuel na